ni vyiza cyane kwitwararika, witwararike kandi yuko iki gihugu c'Imana umwe wese agifise kuruhara. Turibandira gakura, hari abantu bishe ko rakura, hari imbonera perezi b'abagabo zitera zigakura, ni jeje nyine mu gihugu. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya. Imana ishobora kumpamagara ngo ndoneho ngo nzoca mpamagara pastori, mpamagare musenyeri, mpamagara abapadiri ngo nsengera ngo kugira ngo nzoje mu ijuru. Ndakurahiye kandi ndabivuze ibi mu mutima niko ndavyumva. Nurindira yuko nguzoza gusaba Imana isaba ikigongwe, ngo usaba ikigongwe abapadiri n'abapastori, uzoba uri kurihenda, ahubwo uzoba hamagaye abapadiri, abapastori, abasenyeri kugira ngo ubikoreze amafuti yawe. Kirasi Ndabirabe ngabashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abashaka kumugirira nabi ni musabe ikigongo hakiri kare kuko ibara rigiye kubabako. Amakuru arahambaye cane. Mu makuru yihuta dushikira turaza kubabwira amakuru ahambaye cyane, n'amakuru ateye ubwoba kubijanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, indyane ziri mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu bihangange bya CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira inkuru ivuga ukugene burya Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arira busema, aho avuga yuko abizi neza kadashobora kugeza no matora yo mwaka wa 2027, aho yabwira abarundi yuko muri leta yiwe harimwo abantu bariko baramurusha, abo ngabo nyine ari nabo barusha ingingo ziwe kugira ngo ntizigerwe ko. Muri ano makuru turaza kubabwira operasiyo ikomeye cyane iriko irakorwa nabo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ari uruhigi ruhambaye rwo gufata abo bose yikeka yuko bafise umugambi canke bari muri uwo mugambi wo gutera kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukugene ngo biteguwe nuko kudeta mu gihe vyanze nyine bagomba kumugandagura. Muri ano makuru turaza kubabwira kubiriko birashikira abo ngabo ndetse n'uruhigi ruhambaye cyane ruriko rurakorwa rwo gufata abo bose bari muri uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kugenda turabigaruka ko cane. Ico bikoze ico twababwira nuko ibintu vyayangaye cane, umucanwa watse mu bihangange vya CNDD FDD. Mwari muherutse kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yinjiraga mu kirimba ciwe maze agaterana ibidasanzwe mu masengesho ya mu gatondo kakare, aho yabwiye abo bose ko abizi ko harimwo indyarya kandi ko atazemera abantu bakorera abami babiri, kiretse ko atavuze uwo mwami wa kabiri ari uwuhe. Ariko benshi bagize ubwoba bwinshi cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kugabisha bamwe na bamwe ko hariho abariko barakorera abandi bami, ko abariko arategura ikintu gikomeye cyane. Muri ano makuru turaza kubabwira ibiriko birashikira umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abamwegereye. Ubwoba bwabaye bwinshi cyane. Reveriyano Ndikuriyo ariko arashaka kugira ico akora, ariko nanone inguvu z'umukuru w'igihugu aba ari inguvu nyinshi kandi zikomeye. Muri ano makuru turaza kugenda turagaruka kuri vyose biriko biravugwa cane. Tuze no kugaruka ni bande bariko barategura gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, babandanya kunaniza ingingo zigenda zirafatwa kugira ngo abarundi bose babone yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe maze baje mu mabarabara mu kumwiyamiriza. Muri ano makuru vyose turaza kubigaruka ko ari muri uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bahejeje kumenyekana liste iperereza ry'u Burundi ndetse n'iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryahejeje gutanga kuri abo bose ndetse n'abagomba gufatwa bagapfungwa. Byose turagenda turabigaruka ko co bikoze mu gihe habura iminsi mikeya kugira ngo
ikoraniro kaminuza ni ikoraniro rukokoma ry'umugambwe CNDD FDD ribe hari ikintu gikomeye cyane kiriko kiraba, aho abakurikiranira hagufi politike y'u Burundi bavuga yuko ibingibi bishobora gutuma igihugu gisambuka ndetse n'umugambwe CNDD FDD. Nibiki bizabera mu ikoraniro kaminuza ryimirije muri uku kwezi mwaka 2026? Birakomeye cyane mu mugambwe CNDD FDD, amanama akomeye cyane yagiye arakorwa n'ibihangange. Ukugene umugambwe CNDD FDD wigabuyemwo, hari abagendera mu iragi ndetse na bene Samuragwa bagendera mu iragi kuri ubu ngubu barongowe na Reveriyano Ndikuriyo. Ni nyuma yaho Bunyoni afatiwe agapfungwa, ico bikoze abo kwa Samuragwa bariko baradoma urutoki kuri abo bose bariko bagambanira umukuru w'igihugu ko bagiye kwibonera ko nguko na Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya avyivugira, aho ibintu vyasubiye gukomera cane. Turaza kubabwira abategetsi bakomeye cane bari muri uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, abo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabagabisha ndetse nabo kwa Samuragwa ivyo bariko baravuga mu mpande, aho bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abatamuzi bamwihenda ko aba bose bashaka kumutembagaza ndetse no kumwica bose bagiye kwibonera ko. Turaza kubabwira byinshi cyane. Kuri ubu ngubu umutekano wongerejwe cyane mu gisagara ca Bujumbura ku kirimba cy'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri RTNB, ahari insamirizi nkuru y'u Burundi RTNB nyine, aho bamwe n'abandi ntawe ariko aravugisha undi, bose bari mu gacerere gakomeye cyane. Abategetsi bari mu gahundwe, inama zikomeye cyane zakozwe na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bategetsi turi buze kubabwira. Izindi zarakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye, aho hose havugirwa ibintu bikomeye cyane, harimo nuko inama zakoreshejwe na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na bamwe mu bihangange by'umugambwe bavuga yuko CNDD FDD itakongera guhirahira itanga Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wayo mu matora y'umwaka wa 2027. Ibyababaje Perezida Evariste Ndayishimiye ku murindi ukomeye cyane, aho yaciye ategeka bamwe mu bajenerali ndetse n'abandi bamushigikiye kuba bakora inama gihutihuti. Iyo nama akaba atakindi yari igamije usivye gukora operasiyo ikomeye cyane, uruhigi rwo gufata bamwe mu bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe batamwumva, cyane cyane abategetsi bamwe bakora ku kirimba c'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Bivugwa yuko iyo nama yari ayirimwo, aho yifashishije bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bashigikiye umugambi ukomeye Perezida Evariste Ndayishimiye afise, maze Angeline akavuga yuko azatanga ikiguzi cose gishoboka ariko ubutegetsi bw'umugabo wiwe bugakingirwa, kuko muri kino gihe bubangamiwe ku murindi ukomeye cyane. Twaraherutse kubabwira ibijanye n'igikorane Reveriyano Ndikuriyo yaremesheje, aho icyo gikorane cyajeje kwereka abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi, harimwo abajanama biwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ndetse no mu bindi bisata bitandukanye, aho bajeje kumwereka yuko ibintu Reveriyano Ndikuriyo ariko arerekana atageze ico abikora ko mu maguru masha ashobora kwibonera ko, aho bakoresheje ijambo ko ihene ushaka kuyifata ifata ikiri hafi, kuko yimaze kugera kure uhebeba nkayo kugira ngo ushobore kuyifata. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye iryo jambo ariko arakorera ko, aho nyine bamutegetse kuba yafata abo bose agafatamwo bamwe cane cane abakomeye, kugira ngo ashobore kongera gushikirwa amatora y'umwaka wa 2027, kandi kugira ngo atere ubwoba abo bose bihenda yuko bamusumbya inguvu bakaba bashobora kumwica canke bakamutembagaza ku butegetsi. Ho muri ano makuru nyine twababwiye yuko tugiye kubaha urutonde rw'abinyegeje mu mugambi wo gukura ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine turabigaruka ko muri ano makuru twabateguriye, ariko
ndakwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nimbonesha kuri imwe rudende ibageza ko amakuru aba yizewe aba ari karagaruka ko cyane iryo nino mu bisata bitandukanye aho tubazanira ibireko biravugwa muri politike bivugwa mu mutekano bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari bereye ndetse n'ibindi byose mwanyigijwe n'inkuru zimwe na zimwe nyine abategetsi b'u Burundi batabashaka yuko zija ahabona kuko zimwe mu nkuru nyine tubashikiriza ari inkuru ziba zirimo amabanga akomeye cyane kuba biriko birabera muri CNDD FDD byose nyine reka tugende turabigaruka ko nkuko twabibemereye. Ibintu ntago vyoroshe cyane abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye baravuga yuko hari umugambi ukomeye cyane w'abashaka kwica canke bagatembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nanone bakagabisha ko abihenda kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ntago bazi ko ari umujenerali kandi ko ari intare y'amenyo akarishe nk'uko yigeze kubitangaza ngo yemwe Generali Arengiyome Bunyoni yobageze hehe ninde ashaka kuja munsi y'igitanda nk'uko bamwe mu bagabisha abo bose bari mu mugambi ukura ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye babivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yikure ko abo bose bariko barashaka kumukura ku butegetsi. Yaravuze yuko abizi neza ko no mu matora y'umwaka wa 2027 abarundi batokitega yuko ashobora kugeza akiriko kubera azi neza ko hari abashaka kumwica. Iperereza ryiwe ryarajeje kumurungikira amakuru yose ashoboka yuko hariho umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu ndetse ko abamwegereye cyane aribo agomba kwitondera kuko byagiye biranashikira abandi bategetsi bo mu bihugu bitandukanye aho hari abategetsi bamwe na bamwe bagiye bararaswa n'abasanzwe bajejwe umutekano wabo aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora impinyanyiro zikomeye cyane haba mu bajejwe umutekano wiwe ndetse n'abandi bategetsi bamwegereye aho amakuru adushikira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ivyo byose yaciye atanga itegeko ryo gutegura ukugene abo bose bariko baramukengera bashaka kumutembagaza canke kumwica yobitanga maze hakaba hariko harategurwa operasiyo ikomeye cyane yo gufata abo bose bari muri uwo mugambi mubisha wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu ntango twari twababwiye yuko tuza kubabwira abari ku ruhande rw'abagendera mu iragi ndetse n'abavugwa yuko ari basamuragwa bagendera mu iragi kuri ubu ngubu nyuma ya General Arengiyome Bunyoni basigaye barongowe na Koloneli Reveriyani Ndikuriyo adahengeshanya kwerekana yuko ashaka ubutegetsi gihutihuti ko intebe y'umukuru w'igihugu agomba kuyicarako. Aho muri ano amakuru twajeje kuronka nuko Reveriyani Ndikuriyo kuko ari we nyine ahagarariye abo bose ejo bundi yavyerekanye mu gikorane yakoresheje aho yari afise imirwi y'imbonerakure amakompanyi arenga 20 aho bari kuri defile bigaragara yuko ari igisoda gishasha Reveriyani Ndikuriyo yahejeje gukora. Icyo gisoda kikaba gikomeye cyane kandi gihambaye. Yarakiguriye ibirato bishasha vya gisirikare, yarakiguriye impuzu nshasha, yaragipanze mu mihinga itandukanye y'igihugu aho Reveriyani Ndikuriyo abegereye Ndikuriyo bavuga yuko icyo gisoda ari cyo kigiye kumufasha guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ivyo byose biba Ndayishimiye abirora ariko kuko yavuze yuko ari umujanja n'umuswahili yahisemwo kuza arabigenza gake gake aho yahanuwe ko abigenza gake ariko bikarangira afashe abo bose bashaka kumutembagaza ku butegetsi ndetse no kumwica. Uti byifashe gute? Nkuko nariko ndabikubwira
Perezida Evariste Ndayishimiye muri operasiyo yo gufata abo bose bashaka kumutembagaza ku butegetsi yarahisemwo abizigirwa biwe kandi yabemereye ingororano ikomeye cyane afatanije n'umutambukanyi wiwe, aho yavuze yuko ikiguzi cyose bigomba gusaba kugira ngo abo bose bafatwe bapfungwe abandi bicwe cyose agomba kugitanga. Ubundi ni bande bavugwa yuko bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye? Duhereye ku bari mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza. Uwa mbere avugwa cyane agomba gufatwa muri iyo operasiyo ni Colonel Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Uwa kabiri ni Giras Daniel Ndabirabe. Muribuka yuko Giras Daniel Ndabirabe yanze kuva mu kibanza yari arimwo, kandi bamwe n'abandi bavuga yuko Giras Ndabirabe amaze kuba mukuru nyine ko agomba kuva muri icyo kibanza maze hakajamwo amaraso mashasha, ariko Ndabirabe yaranze. Muribuka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse no gukura Reverien Ndikuriyo mu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, ariko nanone bikanka Reverien Ndikuriyo akanga kuva muri icyo kibanza, uretse ko bari bategereje ibizaba ejo bundi mu ikoraniro kaminuza. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kumenya yuko Reverien Ndikuriyo yahejeje gupanga ibintu byose, kandi ko yategetse ko mugambwe CNDD FDD utakongera guha amahirwe Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ukurikira ni General Prime Niyongabo. Icyo Niyongabo yapfuye na Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ari intambara ya Kongo, aho Prime Niyongabo yafata ingabo zari muri Kongo akazikurayo, maze Perezida Evariste Ndayishimiye agaca yongera kuzisubizayo muri kino gihe, aho twababwiye amabatayo ariko ararungikwa mu gisagara ca Karemi, aho ibyo byose Prime Niyongabo ategeze abyemera, aho Niyongabo Perezida Evariste Ndayishimiye atangura kuvuga yuko nawe nyine ari mu bamugambanira, kuko yarahejeje kuba uwumugambanira, kuko inyinyurana rikomeye cyane hagati y'uwo mujenerali ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe bariko baribaza ko Ndayishimiye ashobora kubona ubwo bushobozi bwo kuba yafata ivyo bihangange mu gihe General Prime Niyongabo agize imyaka igera muri 13 arongoye ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi, aho bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo operasiyo ariyo operasiyo ikomeye cyane azaba akoze, kandi iyo operasiyo nitamwica nyine igomba kumukiza. Harimwo bamwe mu bashinga amateka, harimwo bamwe mu bihangange bya CNDD FDD bahoze ku rugamba bariko barapangana nabo bavuga yuko bari mu iragi, ndetse n'abandi bakomeye cyane badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, iperereza ryiwe ndetse n'akarwi kariko karamufasha baba bateguye operasiyo ikomeye cyane yo gufata abo bose, bamwe bagatabwa mu mvuto abandi bakicwa. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biravugwa, aho abo mu iragi kuri ubu ngubu bahejeje kugira ubwoba, ariko Reverien Ndikuriyo akaba ubaremesha abereka ibihangange bafatanije ko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yashoboye General Ngiyome Bunyoni, ariko abari bari inyuma ya Bunyoni bose atabafashe kandi aribo bakomeye gusumbya, aho Reverien Ndikuriyo ababwira yuko harimo n'ibihangange by'abajenero, ko gutyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye atabwoba yakagombye kubatera, ngo nibabe babigenjeje gakeya barindire ikoraniro kaminuza ribanze ribe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo adashobora kubafata ngo abapfunge bose, niyo yafunga mwumwe ko bose atazabamara. Ico bikoze ibintu birakomeye cyane. Abakurikiranira hagufi biriko birabera mu Burundi bavuga yuko ashobora gupfa abantu benshi gusumbya abapfuye mu mwaka wa 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu. Bamwe n'abandi bagahanura abategetsi b'u Burundi ko bakumvikana, maze umwe wese akazashikirwa batagomvye kuryana nk'uko bariko barabikora muri kino gihe. Perezida Evariste Ndayishimiye arahanura bamwe n'abandi bashaka kumukura ko igihe kitaragera ko batabishobora. None
iyo operasiyo ya Perezida Evariste Ndayishimiye iri buze kumufasha kwikura ko abakeba biwe canke abari mwiragi bashobora gutsinda Perezida Evariste Ndayishimiye. Ico bikoze amahirwe menshi ariko arahabwa umukuru w'igihugu kuko aba afise inguvu zisumbya izindi zose, uretse ko bamukengera ko ashobora kugira ubwoba maze akananirwa gukora icyo yiyemeje, maze bamwe bagendera mwiragi canke abariko baramurwanya bagashobora kuba bamushira hasi. Cyo bikoze Perezida Evariste Ndayishimiye yarafise abamushigikiye benshi cyane babona yuko n'intwaro ya Ndikuriyo idashobora kugenda neza, ko ishobora kuba intwaro mbi cyane. Abo bose bakavuga yuko Ndikuriyo ashikiwe yaca akora ibintu bikomeye cyane, dore ko yamana amagambo akomeye cyane harimwo gukuramwo, kwica ndetse no kwangaza, aho bavuga yuko ashobora gukora ibintu bihambaye cyane kandi bibi gusumbya ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye avugwamo. Iyi njyane ziri muri CNDD FDD ziri buze kurangira gute? Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi byinshi biriko birategurwa, turaza kubabwira amazina y'abagomba gufatwa bagapfungwa ndetse n'abo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha muri uwo mugambi wiwe operasiyo ikomeye cyane, ndetse n'amakuru y'abo bose bagomba gutangura nyine bafatwa kwikubitiro. Mu kandi kanya turaza kubabwira byinshi cyane turiko turabategurira amasoko yacu kubiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.